Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya: muri byabona byanje kandi ni mwebwe abasabyi banje nitoreye, kugira ngo mumenyere kandi mutegere ko ndi wa wundi, niriyazwe n'Umukama. Imbere yanje nta mana yigeze iremwa, kandi no mu nyuma zanje ntayizokwigera ibaho. Ni jewe ndi Umukama, nta wundi mukiza atari jewe. Ni jewe namenyesheje, ndakiza, nongera ntangaza nti nta munyamahanga ari muri mwebwe. None rero muri byabona byanje niriyazwe n'Umukama, ni jewe ndi Imana. Egome kuva kera narindi ndiyo, kandi nta wunyaka icyo mfise mu minwe. Ibyo nkora ninde yobisubiza inyuma? Umukama umucunguzi wanyu, umweranda w'Isirayeli, nguku uko avuze: kubera mwebwe nzoshwiragiza ababi Babiloni, nikize abazoba bariko barahunga bose, n'Abakasidimu bishongorera mu mato. Ndi Umukama umweranda wanyu, umweranda w'Isirayeli, n'umwami wanyu. Umukama we yasatuye inzira mu kiyaga, agacisha inzira mu miseguzi. We yagomoye imikogote n'amafarasi, ingabo n'ibihangange bikomeye, bose hamwe bakaryama ubutakivyuka, bakazimangana, bagaherengetera nk'urutambi, nguku uko avuze. Ntimuzosubire kwibuka ibya kera, ntimuzosubire kuraba ibyashize. Raba ngiye kugira bishasha, ngibyo biraserutse, ntimubibona? Egome nzoshira inzira mu bugaragwa, n'inzuzi ahagadutse. Ibikoko byo mu ishyamba bizoninahaza, imbwebwe n'ibigenda mu nyovu, kuko nshira amazi mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse, kugira ngo mpe amazi igihugu canje, igihugu nitoreye. Igihugu niremeye kizoyaga ubuninahazwa bwanje. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mufashe duhe ikaze babashitsi. Ubwa mbere Patiri Amando Kana asanzwe ari umwibutsamana w'umuryango Gatolika w'Abana muri Mutima Mweranda igihugu cyacu cy'u Burundi. Ikaze kandi ababigeme bafuaye abakira sinzaranga gutuma mu kigo cyafuaye dusharite i Bujumbura, baje bamuherekeje baje kutumenyesha inkuru nziza, none tubakomera amashi. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Narinahazwe turahamagara inganji yiwe kuri umwe wese muri mwebwe. Turatwikirije amaraso yiwe mwese muri ngaha. Amaraso yiwe ashwiragize icoza kubahungabanya cose n'imitima mibi yose. Mbere ku izina ryiwe turayiboshe, kugira ntihagire n'umwe uza kumviriza no kwakira umuco w'ijambo ryiwe. Aleluya. Nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse. Nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse. Nuko Umukama avuze. Muri iri jambo ry'Imana ry'uno munsi tubasomeye bikomeye cyane, twifuza yuko motera intambwe mu kumenya Umukama. Wa mukristo we menya Umukama.
menya umukama, kuko kumenya umukama niryo teka rikomeye gusumba ayandi, kuko aricyo kidushikana ku buzima budahera, kandi kubera yuko aricyo twaremewe. Ukumenya umukama nicyo gitanga ubuzima budahera. Ukumenya umukama nicyo gitanga umwidegenzo. Ukumenya umukama nicyo gitanga amahoro. Umuntu agira amahoro, umuntu agira ubuzima, umuntu agira umwidegemvyo igihe ateye intambwe mu kumenya umukama. Naho nigize ya mikoro gutya muranyumva mwese, mbere ngira niho mwumva neza ahubwo. Ingingo ngenderwako bashinze dusabye kubateguriza inyigisho ni mugende namwe mu mizabibu wanje. Kugira ngo iyo ngingo yo kugenda mu mizabibu tuyishikire, icya mbere cyo guherako ni ukumenya uwo nyene imizabibu uwo ari we, tukamenya kandi n'icyo dushakako. Uwo munyene umuzabibu ninde, icyo dushakako ni igiki. Nicyo gituma twashimye gufatira kuri iri jambo aho nyiwe nyene widondora, kandi tukabatumirira mwese kumenya umukama. Ibintu bitatu nivyo nashaka ko twopfundikako inyigisho nabateguriye. Icya mbere, icyo umukama ari. Icyo umukama ari. Ingingo ya kabiri, icyo asaba abene Israeli. Ingingo ya gatatu, ingingo y'Imana. Ubwa mbere, icyo umukama ari. Ubwa kabiri, icyo asaba abene Israeli. Ubwa gatatu, ingingo y'Imana. Duherere ubwa mbere kuco umukama ari. Mwumvise ijambo babasomeye riri mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, ikigabane cya 43 kuva ku murongo w'10 gushika ku murongo wa 21. Ni jambo rikomeye, ntumiriye umwe wese ahashikira muhira gusubira kurisoma, yongere kandi arisoma gushika ryinjire mu mutima. Muri vyabona vyanje, kandi ni mwebwe abasabyi banje nitoreye, kugira ngo mumenye, munyemere, kandi mutegere ko ndi wa wundi niriyazwe n'umukama. Imbere yanje nta mana yigeze iremwa, kandi no mu nyuma zanje ntayizokwigera ibaho. Jewe ni jewe ndi umukama, nta wundi mukiza atari jewe. Ni jewe namenyesheje, ndakiza, nongera ndatangaza nti nta munyamahanga ari muri mwebwe. None rero muri vyabona vyanje niriyazwe n'umukama, ni jewe ndi Imana. Egome kuva kera narindi ndiyo, kandi nta wunyaka ico mfise mu minwe. Ibyo nkora ninde yobisubiza inyuma? Umukama umucunguzi wanyu, umweranda w'Isirayeli, nguko uko avuze, kubera mwebwe nzoshwiragiza ababi Babiloni, ntikize abazoba bariko barahunga bose, n'abakasidimu bishongorera mu mato. Ndi umukama, umweranda wanyu, umuremyi w'Isirayeli, n'umwami wanyu. Munasikia? Munasikia? Bambwiye ngo Banyaruyigi mwumve indimi zose.
ndi umukama umweranda wanyu umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu, nguko uko Imana yidondoreye igihugu cy'Isirayeli, nguko uko ikwidondoreye nawe muvukanyi kuri uyu mugoroba, kugira ngo uyimenye kuruta, utere imbere mu kumenya Imana yawe nkako Imana irashaka ko tuyimenya, kugira ngo turonke ubuzima, kugira ngo turonke amahoro, kugira ngo dushikire umwidegemvyo. Ni ngombwa ko tumenya Imana. Uko rero umuntu atera intambwe mu kumenya Imana, niko atera intambwe mu kugira ubuzima muri we, mu kugira amahoro muri we, mu kugira umwidegemvyo muri we. Kandi Yesu Kristo yemeza yuko ubuzima budahera butangwa no kumenya Imana, nk'uko avuga ngo ubuzima budahera nabwo ni ukukumenya wewe Mana rudende y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Mwikatikisimu naho barabaza ikibazo, sinzi ko mwebwe mwizi katikisimu nk'iyo nize kera. Abantu baba babaze kugira imishatsi ibiri canke ikibuga c'indege ku mutwe nka jewe, bizi katikisimu ya kera ntiyari nk'iyubu. Bagira igitero hanyuma abantu bakitabiriza canke bakitabira. Imana yaturemeye iki? Imana yaturemye ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere ku isi, biherera iheze tujane mu ijuru. Iki Imana yaturemeye. Imana yaturemeye ngo tuyimenye, tuyikunde, tuyikorere ku isi, iheze tujane mu ijuru. Nicyo gituma no munsi muhingisho nashimye ko duhera ngaho, menya umukama. Imana icyambere yaturemeye no kuyimenya, tuyimenye. Byose bihera rero ku kumenya Imana. Kandi uko umuntu atera intambwe mu kuyimenya, niko atera intambwe mu kuyikunda, kuko uko umuntu amenya niko akunda kuruta. None washaka gukunda icyo utazi. Imana tugira ngo tuyikunde tubanza kuyimenya, kugira tuyikorere tubanza kuyikunda, kugira ngo tujane mu ijuru tubanza kuyikorera. Nta muntu n'umwe azoza yisanga mu ijuru agira ngo yamaye isuka ndarikorokeyemo. Aho ndakuremesheje ntibizokorokeramo. Aho ushobora gukorokera ni muri udahera gusa. Mugana we nyine no muri udahera nta n'umukorokera uzowukorera. Murabyumva? N'umuri udahera barawukorera. Umuntu wese rero azoja aho yakoreye. None ukoze igicumuro ntubukoze, kandi uzohembwa. Impembo y'igicumuro ukoze arahembwa. Imana nayo izotwiza mu buzima budahera kuko twayikoreye. Mugabo tuyikorera kuko tuyikunda kuko tuyimenye. Nicyo gituma Imana ishaka kutwimenyesha, ndi umukama umweranda wanyu umuremyi w'Isirayeli n'umwami wanyu. Tegera neza rero ibyo bintu bine Imana idondaguye kugira ngo yimenyeshe Isirayeli. Isirayeli ze yayimenya kuruta. Ibyo bintu bine nabyo icyambere n'ubukuru. Icyambere imenyesheje ngaha n'ubukuru. Muri iri jambo ngo ndumukama, aho no kuvuga ubukuru. Umukama ni kuvuga segaba. Imana ivuze ngo ndumukama ni kuvuga ndi segaba, ubuganza bose na byose, aganza ibihe n'imyaka, atayoberwa, atananirwa, adacererwa. Nicyo gituma ariwe mukama wa bose na byose, ubukuru bwose ni gwiwe. Ndi umukama.
mu kuvuga ubwo bukuru Yezu Kristo yita Imana se mukama w'ijuru n'isi. Hamwe muri cya gisabisho ciwe ngo dawe mukama w'ijuru n'isi ndagushemeza, muracibuka? Dawe mukama w'ijuru n'isi. Yezu mu kuvuga ubukuru bwa se amuhamagara ngo dawe mukama w'ijuru n'isi, ni ukuvuga wewe ufise ubukuru bwose mu ijuru no ku isi. Ubukuru bwose rero ku isi no mu ijuru ni ubw'Imana. Ubwo bukuru Yezu Kristo Imana yatumye kubutumenyesha, yabwerekana mu bikorwa vyiwe, mu gukiza indwara zose n'ubumuga bwose akoresheje ijambo ryiwe, kugira twereke ubukuru bw'Imana. Ikimugabwira ngo va hasi terura interuzo yawe witaye, bigaca bibuka. Impumyi akayibwira ngo bona, urwaye imibembe akamubwira ati ndabishatse kira. Mbere n'uwapfuye nka umukobwa wa Yayiro akamubwira wa talita kum, wa mwigeme ndabitegetse byuka. Mbere n'umaze kane mu kuzimu, Lazaro sohoka. Ubwo bukuru yabwerekana kandi mu gutegeka amashetani akayirukana. Atanguye kwigisha ishetani zigatangura guhogora, ntiyazibaza ngo mbega mushaka iki gasheta. Yavuga ati numa kandi va murego. Yategeka n'ubukuru gushika abantu bazagira ngo n'amashetani arayategeka n'ubukuru, agaca mugamukira. Ubwo bukuru yabwerekanira kandi mu gutegeka umuyaga n'ikiyaga. Umuyaga n'ikiyaga umunsi byagumuka, nawe yiryamiye kubera ntiyararyamye kubera kundi tiro, yiriwe arigisha, yirirwa arakora, hashika ku mugoroba yasanzaye, bamuriza mu bwato abigishwa biwe, aca arasinzira ubwo nyene kubera uburuhe, kuko Yezu yari umuntu. Aca arahaguruka ategeka umuyaga n'ikiyaga ngo cureha, subiza hasi. Ubwo nyene bica biraba. Uko niko Yezu yerekana ubukuru bw'Imana se. Imana nayo ise yarabumuhaye, kandi akerekana ubwo bukuru akoresheje ijambo. Kuko icerekana ko umuntu afise ubukuru akoresha ijambo. Iyo umuntu arinda gukora agatama aba afise ubukomezi. Ufise ubukuru akoresha ijambo, akoresha ijambo, aravuga icyo avuze kigaca kiba. Uyo aba afise ubukuru. Utagira ubukuru niyo avuze nta n'umuntu. Imana rero ifise ubukuru. Ibiremwa byose birayigambukira, byose. Ikiremwa kimwe gusa nico maze kubona kigambarara ijambo ry'Imana. Ico kiremwa sinzi ngaha mu ruyi ko coba kihari. Murakizi ico kiremwa? Ni igiki? Ni Shetani. Shetani iragambukira Imana cyane. Shetani, Imana ivuze Shetani ikikora. Imana ivuze Shetani ikikora. Hari ikindi kiremwa je maze kubona Imana ivuga ntigikora. Ico kiremwa ni igiki? Ni igiki vuga gose. N'umuntu. Ico kiremwa je nasanze ari kiremwa c'ikigarariti. Umuyaga, ikiyaga, amashetani, ibiti n'igiti Yezu akibwiye ngo ntihagire umuntu n'umwe azasubira ku gicama c'iwawe caca cuma. Ikiremwa kimwe gusa jewe nico maze kubona Imana ivuga ntigikora. Ico kiremwa citwa umuntu, kandi umuntu wo mu Ruyigi. Ndamubeshe none. Nico gituma
uyu munsi Imana ishaka ko uyo muntu wo mu Ruyigi ayimenya kugira ngo abe aze yatangura kugamburuka ikivuze, kuko Imana ivuze ishaka ko dukora. Mbere musomye mu Njiri ya Luka ikigabane cya 6 aho ka 46 Yesu Kristo arabaza ngo ni kuki mumpamagara ngo mukama mudakora ibyo mvuze. Luka 6:4-6 ni kuki mumpamagara mukama mudakora ibyo mvuze. Hagiye tubaza ngo mukama mana y'isi yose. Imana irumviriza ati kuvuga mukama byo urabivuga, none uremera ko ni mukama. Uyu munsi tumenye umukama kandi tumenye icyari cy'umukama. Ndumukama, ubwo bukuru Imana iserurira muri iryo zina ryayo ry'umukama ishaka ko tubimenya. Muri iri jambo ry'Imana rero dusomewe, umva ingene Imana yibutsa bene Isirayeli ibyo yabagiriye ngo ibakize ingabo z'Abanyamisiri igihe baza babahigiye ngo babarigite. Umukama we yasatuye inzira mu kiyaga, agacisha inzira mu biseruzi. We yagomoye imikogote n'amafaransi, ingabo z'ibihangange bikomeye bose hamwe bakaryama ubutakibyuka, bakazimangana bagaherengetera nk'urutambi. Ibi rero Imana ivuga yarabikoze bene Israeli, ibi bibutsa kuko babibonye, barabyiboneye n'amaso yabo, baca baramenya ko Imana yabo ifise ubukuru kuri bose no kuri byose, kandi ko itayoberwa, itananirwa, idacererwa. Nawe rero muvukanyi, tera intambwe mu kwemera, wemera ubukuru bw'Imana, wibuke nawe aho yagukuye, wibuke ibyo yakugiriye. Abantu barakunda kuyoberwa, ntibibuke ibyo Imana yabagiriye, ntibibuke aho Imana yabakuye, bigatuma batayemera, bigatuma batayigamburukira, bigatuma mbere bamana ubwoba. Ndababwiza ukuri, nka jewe narahetse ubwoba ku buryo ahari umusoda yize kuza kumfatira kw'inkoho kugira ngo ansubize inyuma ndamwangira, kuko wewe yagira ngo abanguye inkoho je ntangira ubwoba. Nari mu modoka aramubwira ngo katusubire inyuma, je sinsubire inyuma, katusubire inyuma, je nsubire inyuma. Nusubire inyuma? Oya sinsubire inyuma. Kubera iki? Naciye ahantu banza bigiture ndanga kugitanga, nca nguma nigiye. Ikibariyeri njiye ko gica kimata mu modoka, kiguma kigenda, ndaduga ahantu gushikaho mpagarara, kuko nabona ko naje Gitega ntihotinda ngo ndagishikane Gitega. Aho rero agira ngo katusubire inyuma, ko yabona ko nagize ikosa. Oro nta kosa nari nagize, bari bagizeho ngo baka ibiturire, nanje ntaco ntanga. Acagira ngo zana impapuro z'umuduga, ntazo ndaguha. Ntazumpa je ntazo ndaguha. Ngo zana izo mpapuro z'umuduga, banzume nawe nimero matrikire, menye uwo nzobaza impapuro ni nazimu. Ngo nta nimero matrikire zanje ndaguha, nanje nta mpapuro z'umuduga wanje ndaguha. Aca batangara gose, bwari ubwa mbere abona umuntu atagira ubwoba inkoho ibambuye. Mugabo jewe Imana yaramaze ubwoba, muti yabukumaze gute? Nagize isanganya n'imodoka, sije nayitwara, nari ntwawe n'undi muntu. Ishika ahantu uwo mushoferi yarirutse cyane, ishika ahantu mwikona biramunanira ko yikatisha. Aca rero abonye ingirise k'inkombe, aca arakata gose, akase gose ikiza guseka igiti.
Imana niyo yakinze ntiyagiseka, mugabo kubera hari umukokwe iciyo modoka imera nk'iguye mu mukokwe, ihitira kubita icyo giti ku ruhande, just aho nari nicaye ikitangura gutembagara ica ahantu mu biti vy'ikawa, igenda iravunagura ibiti vy'ikawa. Jewe rero numva ingene itembagara, ntangura kwiyumvira ingene nza gupfa. Nca niyumvira ni kugira mpfe rero iraza kunshibura icihita iramfyonyora. Nca ngira ubwenge, reka rero nitegure. Numvise nguye hasi, nce mbonye ije kumfyonyora, nce ndayikwepa. Ikubise hasi ngakanura, mugahaza numva yasubiye kuduga. Igakubita hasi ngakanura, numva ndasubiye kuduga. Igakubita hasi ngakanura, ndaharura inshuro 5, ndatenarwa nta hantu ni hareba ahantu. Turamanuka uwo musozi, abantu twarimwo bose barasanzara basigara mu nzira, jewe ndamanukana nayo. Ibyo niyumvire nibyo byabaye. Ishika ku mufuri wa nyuma, umuryango turiyugurura, ndakoroka, nkanuye mbona amapine y'imodoka hejuru yanjye. Nshaka kwirasa rero ngo ndayikwepe, haca haza ingufu ntazi zirantsindagirira hasi, imodoka ikigwa iruhande yanjye. Iyo ngira ngo ndayikwepe twarahurira. Nta n'urutake rwavunitse, nta n'urwara, nahagurutse ntuma inkungugu. Abantu kugira bemere ko nari muri iyo modoka babibwirwa n'iki? Babibwirwa nuko mu mutwe hose nuzuye ibyatsi n'inkungugu. Uyo munsi abo twari kumwe rero ntangura kubarondera, nta numwe yagize shock nini kiretse umugore yagize fracture du bassin, mugabo bamubwiye ngo uzoryama iminsi 45 bibe bihetse. Bose n'ubu barahangana. Kuva uyo munsi naciye ntegera yuko ntashobora gupfa Imana itari kumwe. Naciye ntegera ubu rero ndategereye ko ntashobora gupfa Imana itari kumwe. Aho hantu n'ubu iyo ndahise navuga nti aha ni Imana yankirije ubwoba bw'urupfu. Umuntu rero nahayoza akabangura intoho aba ari katumwanya, kuko ndazi ko ntashobora gupfa Imana itari kumwe. Aha rero Imana yibukije bene Isirayeli ngo umukama we yasatuye inzira mu kiyaga, agacisha inzira mu bisebuzi. We yagomoye imikogote n'amafaransi, ingabo n'ibihangange bikomeye, bose hamwe bakaryama ubutakibyuka, bakazimangana bagaherengetera nk'urutambi. Abibukira ibyo yabagiriye. Nawe ibuka ibyo umukama yakugiriye. Ibuka hamaze kukwereka yuko wewe ari wagufise mu minwe, atana kimwe ushobora kuba atari kumwe. Ibuka aho umukama yakoze kugira ngo akumare ubwoba bwose, kandi umenye ko ari we mukama w'ubuzima bwawe, ari wagufise gutya nk'uko Yesu abivuga ngo intama zanjye ndazizi, ndazi ubuzima budahera, ntawe uzozinkura mu minwe, data yazimpaye aruta bose, nta n'umwe ashobora gukura ikintu mu minwe ya data. Aleluya. Ngubwo ubukuru bw'Imana. Ubukuru bw'Imana rero butuma tumenye ko ari umukama dukiri cyitwa ubwoba, kuko n'uwo wese aje kuntera ubwoba ndamubwira ni umukama
niwe mwungere wanje kandi atarekuye ntacomba. Hari umusore bafatiye ko inkoho abicanyi babiri ngo urazi ko ashobora kukwica ubunyene ngo nca ndabishura ngo ndakubwega nakawe. Yesu niyo yabashatse ko mpfa uyu munsi ndapfa nta gisiba muga atabishatse nta na kimubwira kandi nta na kimwe bamugitse ko bashaka kumutera ubwoba bamubwira ngo hamagara umuntu bariko bararondera bagomba kwica ngo muhamagare turazi ko ari mugenzi wawe umubwire ko ari aze ngaha gusangeho twe turamukeneye. Nawe aramuntu je naho muhamagara ko je nawe nkeneye turazi ko utamukeneye mugabo tuguteza kumuhamagara je naho muhamagara besha abandi barantinya we n'intinya jewe ndi naka uyo naka yivuga siniwe ndamuvuga izina mugabo mwamenya ko muri iki gihe ari mu buroko ngo njana mugira ngo jewe ndazi kuri naka mugabo sindagutinya. Niho rero abagabira umwe acumita pistole mu gutwi kumwe uwundi mukundi urazi ko nshobora kukwica ubunyene. Yesu niyo yashatse ko mpfa uyu munsi ndapfa nta gisiba muga atashatse ko mpfa nta na kimubwira baciye bakuraho inkoho nupfa ngaho utamuhamagaye ngo nca ndababwira ngo nta n'amayinite nifite mu telefone okay ngo turashizeho rero muhamagare okay bayishyize muri acatora ya telefone. Alo uranyumva jewe ndi naka ego nakumvise tebuka ubunyene unsanga aha naka niho mpagaze mpagaraye na naka ngo baragukeneye. Mwumva ari kuza none ahubwo yaciye atumva nayo yameze ubu ngira ngo sinzi yageze babagabo nabo ngo tuhashigenda twakubwira kuvuga ko ari wo mukeneye. Jewe nisubira kuvuga ngo ndamukeneye kandi ndamukeneye nimwe mumukeneye bacamukubita igicamurundi ngo hoshigenda patiri yagukorofye mu mutwe mugabo uwo ntiyakorofye mu mutwe aremera ko Yesu ari umukama aremera nguyu wemera ko Yesu ari umukama. Yesu Kristo niwe mukama. Imana yavuze ngo ndi umukama nukugira twumve ko ari ifite ubukuru bwose ububasha bwose iteka ryose icubahiro cyose bituma atanumwe yadutera ubwoba cyangwa ngo atubuze icyo twikorera kuko duhagarikiwe n'umukama kandi uhagarikiwe n'ingwe. Icya kabiri Imana yamenyesheje n'ubweranda iruhande y'ubukuru Imana yamenyesha ubweranda ndi umweranda wawe. Imana ntimeze nk'abantu kandi ntihihuriye n'abantu. Akamere k'Imana ntaho bihuriye n'akamere k'abantu. Imana imeze ukundi yiyumvira ukundi ikora ukundi vyongeye iratinyitse kubera ubutungane n'ubunazwa bwayo. Yo nyene iravyivugira ngo ndahevye mu gitabo c'umuhanuzi Oze irikiri Imana yitonganya ngo aho Israeli yari kiri muto ngo naramukunze baranse kunyumvira bya biremwa bigambara mwavyumvise bya biremwa muravyibuka baranse kunyumvira baranse kungamburukira none nobambwizwa kubaheba bagahanwa nobambwiza kubaheba bagahanwa kuko Imana ihebye igihano kiba kibonetse. Ivuga ngo oya ngo umutima uranyanse munda ikigongwe canje cyose kirabyutse ndahebye guhonya Isirayeli kuko ndi Imana ntari umuntu hagati yawe ndi umweranda sinkunda gutikiza. Amen. Ndahebye guhonya Isirayeli kuko ndi Imana ntari umuntu hagati yawe ndi umweranda sinkunda gutikiza. Ozeya ikigabane cya 11 akarongo k'9. Ubwo bweranda bw'Imana
nibwo yashatse ko bene Israeli bose bamenya, nibwo butuma Imana tuyigirira igira igitinyiro. Nicyo gituma tutinya Imana. Ingabirano yo kubaha Imana Bibiliya yita gutinya Imana. Ukubaha Imana Bibiliya ibyita gutinya Imana, la crainte de Dieu. Iyo ngabirano yo kubaha Imana ifiswe n'abamaze gutera intambwe mu kumenya ubweranda bw'iyo Mana yacu, yivuga ngo ndi umweranda wanyu, ndi umweranda wanyu. Byongeye, ubwo bweranda bw'iyo Mana budutuma twihatira kuba intungane natwe, kuba beranda natwe, ngo dushobore guseruka mu nyonga zayo, kuko yo nyene yarabitumye Musa kwigira bene Israeli ngo nimubeberana, kuko jewe umukama Imana yanyu ndi mweranda. Yesu Kristo nawe ayungamo yariwe Musa mushasha ati nimubeberanda nk'uko so wanyu wo mwijuru ari mweranda. Igitinyiro c'Imana gishingiye kuri ubwo bweranda bwayo butuma tuyigirira icubahiro, naho yatwiyegereje mu mwana wayo Yesu Kristo. Uko dutera intambwe mu kumenya Yesu Kristo, niko ingabirano yo kubaha Imana ikura muri twebwe. Nicyo gituma byashika igihe abigishwa ba Yesu Kristo bateye intambwe mu kumumenya, bagaca batangura kugira igitinyiro imbere yiwe. Umunsi Yesu Kristo akankamira umuyaga n'ikiyaga bigacurera, ngo abigishwa bose baciye bafatwa n'akoba, la crainte de Dieu, ngo batangura kubazanya, ngo bagira ubwoba bwinshi, babazanya bati wowe umuyaga n'ikiyaga birinda bigamburukira ninde? Wowe umuyaga n'ikiyaga birinda bigamburukira ninde? Ngo bagira ubwoba bwinshi. Voilà la crainte de Dieu. Ngingana no kubaha Imana. Uko umuntu atera intambwe mu kumenya ubweranda, ubukuru n'ubutungane bw'iyo Mana, acagira igitinyiro, acagira ingeso nziza yo gutinya Imana, yo kubaha Imana. Ubwo bwoba rero bw'abigishwa ni cya gitinyiro kibyurwa no kubona ubukuru n'ubweranda bw'Imana uwo yatumwe Yesu Kristo. Mu kuza kubana n'abantu rero muri Yesu Kristo, Imana ntiyaje ngo tungane. Murabyumva neza? Imana ntiyaje ngo tungane. Imana ntiyaje ngo tumanike ubushambara hamwe. Murabyumva? Imana ntiyaje ngo tumanike ubushambara hamwe. Imana yaje kudukirurutsa. Imana yaje kudukirurutsa muri Yesu Kristo. Imana yaje kudukirurutsa ngo tuve ku rugero twariko tuje ku rugero rwayo, dusangire iteka nini nahazwa nayo. Ntiwagira uwimvira yo ngo Imana yaje ngo tungane, ngo Imana yarigize umuntu ngo ariko abantu turakomeye. Bakomeye ahubwo Imana yaje kugira ngo idukirurutse, dusangize ubumana bwayo, tubone gukomera. Amen. Ubwo bweranda bwayo rero nibwo yaje gukoresha kugira ngo idukirurutse, ku buryo iri jambo ngo ndi umweranda wawe rituma natwe abantu bayo twihatira kuba beranda, kugira ngo tuyegere, kuko kubera ko ari nyeranda ntawe ushobora kuyegera adateye intambwe mu bweranda. Tumaze kuyegera tunywane nayo, kuko ngo hasangira abasanganywe. Hari imbere uwo numvise aca umugani ntamenyereye ngo abatanganya amataka ntibicara hamwe. Nicyo gituma mbere twebwe aba Kristo
twama dusaba Imana ngo itugire beranda, idusanishe nayo, kuko ariyo uwo mugambi wayo. Imana turayisaba ngo itugire beranda, kandi wowe ushaka kuba mweranda bisabe. Saba Imana ikugire mweranda, bisabe, kandi usabye arahabwa. Uwuguruje arugururirwa, uwurondeye araronka. Turayisaba ngo itugire beranda, kandi uko tubisaba niko Imana ibiduha. Niwo mugambi wayo. Muri iri jambo ngo tugire umuntu, Imana yavuze mu kurema umuntu ngo tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe. Murumva, Imana ntiyamanutse kugira ngo ise na twebwe, yamanutse kugira ngo use nayo. Nicyo gituma iri jambo tugire umuntu tumwishushanye ase natwe ritwumvisha ko Imana ishaka ko tuba beranda. Icya gatatu Imana yamenyesheje bene Israeli, ndi umuremyi. Imana n'umuremyi. Imana irafise ubukuru, Imana ifise ubweranda, Imana n'umuremyi. Ndi umuremyi w'Israeli. Mu kubwira bene Israeli iryo teka ryo kuba umuremyi, Imana ishaka kumenyesha bene Israeli ubuvyeyi bwayo. Ndi umuremyi wawe, ni ukuvuga ndi umuvyeyi wawe. Ni jewe nakugize, ni jewe nagushatse, ni jewe nakubumvye, ni jewe ukesha ukubaho kwawe, ni jewe naguhaye ubuzima. Ndi umuremyi wawe, ukubaho kwawe ni umugambi wanje. Aleluya. Ndi umuremyi w'Israeli. Imana ishaka kumvisha ubuvyeyi, kuko uwakubeshejeho yitwa umuvyeyi. Nicyo gituma niyo umuntu akugiriye ikintu ciza rwose, kimwe wari waripfuje kandi utoshoboye gushikako, uzaho umuntu agize ngo uramvyaye, ni ukuvuga urampaye ubuzima. Imana rero mu kuvuga ko ari umuremyi ishaka kutwumvisha ko ari umuvyeyi. Koko Imana ni umuvyeyi. Ubuzima tubukeshayo, ukubaho kwacu niyo, ni umugambi wayo. Ikiranga rero Imana ni ukurema, ugutanga ubuzima, ukubeshaho ibitariho, mbere ikagira n'irema rishasha mu gusubiza ubuzima abapfuye. N'abapfuye Imana yarasubiza ubuzima. Nk'ubu muri mwebwe nihaba hari wapfuye agenda, muri iyi ndwi nyene nasubira kuba muzima. Aleluya. Urabishaka? Urafise umuvyeyi? Urafise umuvyeyi? Kandi umusavye ngo agusubize aragusubiza ubuzima. Gusa ari ica gusaba turaza kugishikako, niwagikora uzoba umuntu muzima, usubiriwe mushasha. Naho wowe ufise imyaka nk'igikona, muzosubira winagurwe ube toto. Ubwo buvyeyi bw'iyo Mana rero mu bintu bufitiye ibintu byose, nibwo mbere buyiha ubukuru mu bintu byose, kuko ubuvyeyi nibwo butanga ubukuru. Murabyumva? Ndasubiramo kiri jambo rirahambaye. Ubuvyeyi nibwo butanga ubukuru. Ubuvyeyi nibwo butanga ubukuru. Abagore babiri bagiye guharira ku musore, umwe avuga ngo ni jewe ubwiza kugamburukira kuko nije ndi nyoko, uwundi ngo ni jewe ubwiza kugamburukira kuko nije ndi nyoko. Abagore babiri baharira ku muhungu umwe ngo nije ndi nyoko, uwundi ngo nije ndi nyoko. Vyagenze gute? Umugore umwe yaramuvyaye amuta mw'ishamba arigiye. Uwundi mugore ahaciye aramutora aramujana, aramwonsa, aramurera, aramushira mw'ishuri, aramukuza, aramujana mw'ishuri, araheza kaminuza, asigara umuntu w'amafaranga
wa wundi yamuta mu ishyamba acaraza kumuraba, urazi ko agakecuru gahishije katabura buzukuru. Wa wundi yamuta mu ishyamba arabarikiza kubera ubukene yarimwo, araza aja kumubwira ngo nije ndi nyoko. Wa wundi nawe yamurera acaraza ngo ya nije ndi nyoko. Umwe ngo nije ndi nyoko, uwundi ngo nije ndi nyoko. Umwe wese ashaka ko akora ibyo avuze. Uwa mbere yaramubyaye amuta mu ishyamba, uwa kabiri amurera gushikaho yarageze ubu. Umwe ngo nije ndi nyoko, uwundi ngo nije ndi nyoko. None ku bwawe uyo ufise ubukuru kuri uyo muhungu, uwo muhungu yogamburukira n'uyuhe, n'uwa mbere cyangwa n'uwa kabiri? None ni wari nyina. Muca mutegera igituma nabwiye nti ubuvyeyi ubukuru butangwa. Uyo yaramubyaye amuta mu ishyamba arigiye, none yaramubereye umuvyeyi, yaramubereye umuvyeyi. Ariko uwa kabiri aramurera gushika aramugeza mu bigero, ntiyamubereye umuvyeyi. Wala nico gituma uwo muhungu yaciye abwira wa wundi wa mbere ati jewe mama n'uyu niwe yambereye umuvyeyi. Wewe nawe niba ushaka kumenya, niba ushaka umwana wabyaye, genda urabe hamwe wamusiga, genda uronderere hamwe wamusiga. Mugabo jewe mawe n'uyu kandi niwe mfise ku bukuru. Mwabagabo muri ngaho mwabyumvise? Mwabagabo muri ngaho mwabyumvise? Ko hari umugabo ataha agashaka kwerekana ubugabo bwe mu gukankama no mu gutontoma. Shakureki nawe utontoma, abana atabuvyeyi ubereka barinumira bati tontoma amapire niyaherura neza. Ubukuru butangwa n'ubuvyeyi. Iyo umuntu abaye umuvyeyi acagira ubukuru. Murabitegeraga yemwe? Mwabagore mwabyumvise ko havuze bakeya? Mwabagore mwabyumvise? Niwishinga kuza kwirigara, wishinga kwirigura uvuga wongera uvugaguzwa, wegeye kuvugaguzwa wigira ahantu wica inzara, wisiga amavuta, wiraba mu cirore, abana ntibagire ico barya, bataha bagasanga ntaco wateguriye. Ntuzovuga ngo ni mawe, ngo ni mawe, ngo urafite ubukuru, ngo umwana uzovuga ntazumva. Kuki? Nta bukuru umufiseko. Ubukuru butangwa n'ubuvyeyi. Nico gitumira ijambo Imana ivuga ngo ndumuremyi wawe. Nishaka kuvuga ubuvyeyi, kandi ubwo buvyeyi bwayo nibwo buyiha ubukuru kuri twese. None rero muvukanye uriko urashaka ubukuru, murakeye kabiri muje kwiyamamaza, murakeye kabiri mukwira imisozi mwiyamamaza. Hemwe mukwira imisozi, rindira urabe. Ariko ubukuru butangwa n'ubuvyeyi. Hari uwigeze kuza kunsaba amajwi azananye n'abo bakorana ngo nze ndabaha amajwi. Ndabaza imigambi mufise niyihe? Arambwira iyo migambi yose aho. Ndabaza muri iyo migambi iyo mumaze gutangura gushira mu ngiro mu ngo zanyu niyihe? Ngo yango tuzobitangura baduhaye igihugu. Babahaye igihugu, udashoboye gukora mu nzu no mu rugo wawe uzobikorera igihugu? Ibyakunaniye iwawe igihugu nibyo ntajwi nzobaha, ahubwo n'abandi nzobabuza.
ubwo buvyeyi bw'Imana rero ibwerekanira mu gukunda ibiremwa. Iyo hagira ico wanka ntiwari kukirema. Cari kuragama gute iyo utaba waragishima? Canke iyo kidahamagarwa na wewe cari kurokoka? Ariko ukingira byose kuko ari ibyawe, wewe uganza ugakunda ubuzima. Igitabo ca mwene Siraki, igitabo c'ubwitonzi nako, ikigabane ca 11 kuva ku 24 gushika ku 26. Sagesse 11:24-26. Turetse rero ko Imana yacu ifise ubukuru, ubweranda, ifise n'umutima w'ubuvyeyi urengeye na kure ibyo twebwe dushobora kwiyumvira. Nibyo rero Imana ubwayo yatumye Yesu Kristo kutumenyesha. Nibyo umuhanuzi Izaya yatumwe kubwira bene Israeli. Siyoni yavuze iti Imana yarampevye, Umukama yaranyibagiye. Mbega hari umugore yokwibagira umwana wiwe aconka, canke yoreka kugirira impuhwe wavuye mu bura bwiwe? Naho bobo bokwibagira, jeho sinzokwibagira, niriyazwe n'Umukama. Amen. Eheraba narakwanditse mu biganza vyanje ubutazimangana, kandi uruhome rwawe nama ndaruraririye. Uruhome bashaka kuvuga inzu, no si uruhome ahubwo kandi urugo rwawe, kandi urugo rwawe nama ndaruraririye. Izaya 4:9-14-16. Ubwo buvyeyi bw'Imana nibwo buturagiye, nibwo butubungabunga, nibwo butubeshejeho. Icya kane rero aricyo cya nyuma mu by'Imana yamenyesheje bene Israeli ni ubwami. Ndi umwami wanyu, ndi umwami wanyu. Muri vyabona vyanje, kandi ni mwebwe abasabyi banje nitoreye, kugira ngo mumenye, munyemere, kandi mutegere ko ndi wa wundi niriyazwa n'Umukama. Imbere yanje nta mana yigeze iremwa, kandi no mu nyuma zanje nta izokwigera ibaho. Jewe ni jewe ndi Umukama, nta wundi mukiza atari jewe. Ni jewe namenyesheje, ndakiza, nongera ndatangaza nti nta munyamahanga ari muri mwebwe. None rero muri vyabona vyanje niriyazwa n'Umukama, ni jewe ndi Imana. Egome, kuva kera narindi ndiyo, kandi nta munyaka ico mfise mu minwe. Ibyo nkora ninde yobisubiza inyuma? Umukama umucunguzi wanyu, umweranda w'Isirayeli, nguko kwavuze, kubera mwebwe n'ibindi n'ibindi. Umwami rero ni ufise igihugu kimuyoboka. Imana nayo yashatse ko igihugu yitoreye kiyegukira, kikayumvira, kikayiyoboka muri byose. Nicyo cyo Imana yitoreye Israeli, kuko umutware ni ufite igihugu, umwami ni ufite igihugu. Icyo gihugu yitoreye rero kikabwirizwa kuyiyoboka, kandi kugira ngo duserure ko dushaka kuyoboka Imana, mu gusenga tuvuga ngo yawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe, ubwami bwawe. Iyo tuvuze ngo ubwami bwawe nibukwire hose, cyangwa ubwami bwawe nibuze, tuba dushatse kuvuga tuti hose nibakumvire kandi bakuyoboke. Hose nibakumvire kandi bakuyoboke. Ugize ngo ubwami bwawe nibukwire hose, murazi icyo Imana ihora ivuga mu mutima wayo. Hajya tuvuze ngo ubwami bwawe nibukwire hose, hariho abaca biyumvira nibukwire hose mu cangutse.
hari abandi baca biyumvira ni bukwire hose hariya ku iparuwasi mugabo muhiriwe oya ntahiyumviye. Iyo rero tuvuze ngo dawe ubwami bwawe nibukwire hose, murazi icyo Imana ikivuga ngo ese bwoheri wawe. Imana ica yivugira mu mutima ese bwoheri wawe, kuba ubwami bwawe nibukwire hose, Imana nawe ese bwoheri wawe. Iminsi yose ukuvuga ubwami bwawe nibukwire hose, ese bwoheri wawe. Ubwami bwawe nibukwire hose, ese bwoheri wawe. Waba uzi neza ko igihe cyose uvuze ngo ubwami bwawe nibukwire hose, Imana nayo ikivugira mu mutima ese bwoheri wawe. Iyo tuvuze rero ngo ubwami bwawe nibukwire hose, tuba dushatse kuvuga ese bose bokumvira bakakuyoboka bihereye kuri jewe. Twari tukiri mu ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, icyo Imana igusaba none ni giki wewe? Ingingo ya kabiri, icyo usabwa. Imana igusaba iki wewe? Ikigusaba kiri muri aya majambo: muri vyabona vyanje, kandi ni mwebwe abasavyi banje nitoreye, kugira ngo mumenye, munyemere, kandi mutegere ko ndi wa wundi. Nta mana yigeze imbere yanje, nta mana yigeze iremwa, kandi no mu nyuma zanje ntayo iba. Jewe ni jewe ndi Mukama, nta wundi mukiza atari jewe. Ni jewe namenyesheje, ndakiza, nongera ndatangaza nti nta munyamahanga ari muri mwebwe. None rero muri vyabona vyanje, murumva ko kuba icyabona bigarutse. Muri vyabona vyanje niriyazwe n'Umukama, ni jewe ndi Imana. Ngiye Imana igushaka. Imana ikwiteze ko ibintu bibiri. Icya mbere, kuyemera. Muri vyabona vyanje, kandi ni mwebwe abasavyi banje nitoreye, kugira ngo mumenye, munyemere, kandi mutegere ko ndi wawe. Icyo Imana ishaka ubwa mbere nuko woyimenya, ukayemera ko ariyo Mana, kwemera ko ari Imana. Ni ukuvuga yuko ibindi byose byita Imana, ibigirwamana, ibiheko, ibimazi, byose ari ugusanzaza. Kandi mu ntara zivugwa yuko hoba harimo ibigirwamana byinshi, mu ntara ya Ruyigi irimwo. Mbere harigeze no kuba ihiganwa mu Burundi, ihiganwa rya nozeye rya bavyita festival de la jeunesse, mu bintu by'imico y'ikirundi. Iyi festival ihiganwa nako ihanishwa ry'imico y'ikirundi. Mana yanjye, hari 85 abantu babaye abanyuma n'abanyacankuzo. Muti babaye abanyuma bigenze gute? Uwagiye guhayanishwa yarashye kuri stade, akura agakunga mu ikoti, agashira hasi, ako gakunga agaca akasokoroka mu inzoka. Iyo nzoka iratembera abantu bariruka. Umujurnaliste aguma avuga ngo haje inzoka, ngo ni inzoka. Hanyuma abona agiye arayitora, ngo arayitoye, ngo arayifashe,
je nari ku radio siho nari narakurikira barayifashe hanyuma bayo barayiriye iyo nzoka rero yarayifashe arayimira hanyuma maze kuyimira aratembera umwanya mutoyi yongera arayigarukana aca ayishyira hasi ikirasubira agenda yiyinjira muri ka gakumbi. Ibyo rero nibyo abantu bo muri izi ntara zanyu bagiye guhayanishwa ibyo bagiye guhayanisha muri festival y'imico y'ikirundi y'imico kama, ihiganwa ry'imico kama. Icyo gituma babaye abantu kuko uwavuga ingene bakurikiranye avuga ngo abo bantu babaye abantu kubera mu byo berekanye si imico kama, ngo nta kintu cy'imico kama twabonyemo. Ni ukuvuga ko muri izi ntara zanyu mvuze ibigirwamana nibaza ko ntariko ndarasa hejuru, mwemera ko bihari? Nibaza ko mwemera ko bihari. Imana icyambere biteze ko mwabakisi bo mu Ruyigi nuko mwemera ko ariyo gusa n'Imana. Ibindi byose ibigirwamana, ibiheko, ibimazi n'iyindi mihamuro yose mushobora kwiyumvira mugakuraho kuko umukama niwe musari Imana. Icyo nicyo cyambere biteze. Kandi umuntu wese afise ibiheko, afise ibimazi, afise ibigirwamana, uyu munsi nyene apfa ngaho afashe ingingo yo kubikuraho. Kandi mbere aca agenda avuganye na patiri mukuru bavugana ingene ibyo adashaka kwikuriraho babimukuriraho, kuko hariho ibyo udashaka kwikuriraho. Ibyo wizaniye wowe nyene urashobora kubyikuriraho. Muga ibyazanywe n'umupfumu yatiwe bizokugwaho n'umusaseredoti, kuko uwatiwe ahura n'ubundi yatiwe. Wowe ukaja kubyihanga utatiwe bizokugira ikimuga, kuko hariho abantu bihanga ibintu ugasanga biramugarutse. Kuki bagiye kwihanga ibintu by'uwatiwe n'awatatiwe. Hariho ibyo mushobora kwikuriraho mwebwe nyine, ibyo wizaniye urashobora kwikuraho. Mugi byashizweho n'umupfumu yatiwe mu bintu byo gukorana na shetani, bizokugwaho n'uwatiwe mu ibanga ryo gukorera Yesu Kristo. Sava mwabyumvise? Mugabo ni ngombwa ko uyu munsi iri jambo Imana ivuze rija mu ngiro muri byabona byanje, kandi ni mwebwe abasavyi banje nitoreye kugira ngo mumenye, munyemere kandi mutegere ko atawundi niriyazwe n'umukama. Imbere yanjye nta mana yigeze ibiremwa, kandi no mu nyuma zanje nta izokwigera ibaho. Jewe ni jewe ndi umukama, nta wundi mukiza atari jewe. Ibyo biheko byose ni ukubahenda, ni ukuyihenda. Nta giheko gikingira umuntu, ahubwo gihamagara amashetani. Hajya ushinze igiheko uba ushinze antene mwese muri umucarico. Aha umusozi wanozeye ungaha nta antene barashirako. Birime nturino musabuzi wari birime n'uwino. Bamaze iminsi numva kuri Radio Maria barondera amafaranga yo kuzana antene kuri birime. Igihe bazashinga antene kuri birime mwese muzumva Radio Maria atangorana. Iyo umuntu nawe ashinze igiheko amashetani yose aramugendera atangorana, kuko acaguma ari muri rezo, aguma ari muri rezo ya shetani. Kandi iyo rezo abayifise ahari hose, naho aji Bujumbura aguma ari muri rezo, kuko arafise antene iwe. Nico giheko, nico gituma umuhanuzi Izaya Imana yamutumye kubwira bene Israeli, ngiki cyambere umukama akwiteze kuraho ibigirwamana, kuraho ibiheko n'ibyo byose byasubiriye Imana. Aho rero mvuze ibyasubiriye Imana, mvuze ibimazi n'ibiheko n'ibindi. Mugabo hari n'ibindi abantu bagize Imana, ibyo rero nabyo nyine mubimenye.
mwabakisi bo mu Ruyigi, hariho abantu televiziyo bayigize imana. Iwabo televiziyo bapfukama bakayisenga. Abo rero cyane cyane ni abantu b'abaterambere. Abaterambere neza ko ino muca mumva ko arabi kuko hariho ahandi abaterambere bivuga batwa. Sabo ngomba kuvuga abo mbere ni bake bafite amateleviziyo. Abantu bateye imbere bize bafise amafaranga, abakozi ba leta n'abakorera utwabo n'iki, ugiye iwabo usanga televiziyo barayubakiye uruhimbi rw'agatangaza, kandi iyo televiziyo irubashwe mw'abantu. Igize ukubahwa ko yubakiye uruhimbi, ikongera ikubahwa kubera bamara umwanya munini bayisenga. Umwanya bamara imbere yayo n'agatangaza, barayimarwa ariko bashitse imbere y'umukamo umenga barababwa, umenga ni intozi zibafashe. None Imana yawe iri hehe? Imana yawe iri hehe? Hariho abo televiziyo yasubiriye Imana. Ushaka kumenya Imana usenga, uzoraba ibintu bibiri. Icya mbere, ikibanza ifise mu nzu iwawe no mu buzima bwawe, mu byumviro byawe, mu myitwaririko yawe. Icya kabiri, umwanya icyo kintu gifise. Ibyo bibiri nibyo bizokwereka Imana yawe iyo ari yo. Kuko Imana igihe ndayiha umwanya n'icubahiro. None ni gute iwawe televiziyo ifise ikibanza, iwawe ordinateur ikagira ikibanza, iwawe frigo ikagira ikibanza, ariko Imana ntigira ikibanza? Ibyo byoshoboka? Murigira ngo mwaraharenganya mwese. Imana yafise ikibanza mu nzu. Ushaka kugira agafuruka gatoya, kuko Imana nta mwaga. Imana ntigusaba ngo mpicumba, oya. Naho ugira agafuruka ugashyiraho umusaraba, cyangwa ugashyiraho isanamu ya Yezu, cyangwa ishusho ya Yezu, cyangwa ya Bikira Mariya, ugaca ubwira umukama uti mukama, iki kibanza ndakikweguriye, washinga inganji yawe, kuko uru rugo n'iyi nzu ni rwawe. Ndaguhamagaye uze ushinga inganji yawe ngaho, uhagire iwawe, n'iyi nzu ikwegukire, ibirimo byose ubyiganzire, uru rugo ni rwawe. Ubivuze bica bibi, umukama acaza aca ashinga inganji yiwe ngaho. Kandi hashinze inganji, izindi nganji zirahaba, murabitegera. Mugabo aho umuhaye ntihazobe ibitangurirwa gusa, nawe uzuraza. None iyo umwami ahari ntashikanirwa, umwami ahari ntateramirwa, umwami ahari ntagendeka. Abantu baza baraza kugira bwakeye, bakagira na mwiriwe. Namwe mumuhaye ikibanza muteza kuza muraza kugira bwakeye no kugira mwiriwe. Icya kabiri, umukama kwitezeko kuba icyabona muri byabona byanje. Kuba icyabona ni ukuvuga iki? Kuba icyabona ni ibintu bine ubwiza kugira. Kuba icyabona cya bwa bukuru, ubukuru bw'Imana. Kuba icyabona cy'ubweranda bw'Imana. Kuba icyabona cy'ububyeyi bw'Imana. Kuba icyabona cy'ubwami bw'Imana. Muri byabona byanje, Imana ko ivuze ngo muri byabona byanje yabamenyesheje bya bintu bine. Ibyo bintu bine rero yabamenyesheje nibyo wowe uzobera icyabona. Kandi ubibereye icyabona, uwubereye icyabona nawe azokubera icyabona ku munsi w'imperuka. Ngo hari umugabo yitwa Simoni, nta mwanya munini yari afite wo gusenga.
mu gihe mbese imbere igihe cyose aciye imbere y'isengero akaza akunama gatoya akagera ivi hasi agaca avuga ngo Yezu Simoni, akaba aragiye. Ubundi atashe avuye ku kazi agaca mu isengero akagera ivi Yezu Simoni, akaba aragiye. Iminsi yose gutyo Yezu Simoni, Yezu Simoni, Yezu Simoni, ngo umunsi apfa yagiye abona Yezu nawe aza Simoni Yezu aca aramwinjiza iyo, kuko Simoni ntiyigeze yibagira Yezu naho atamwanya yari afise byarabura akahaca akavuga ati Yezu Simoni, akaba arahejeje. Ntiyigera yibagira. Icyo Yezu yashimye ni uko atigera amwibagira. Nicyo cyatumye nawe umunsi Simoni apfa Yezu nawe aca aseruka Simoni Yezu. Nawe ukuba icyabona ni ukuba icyabona cyemeza, cyerekana, gishingira intahe ubukuru bw'Imana mu nzi wawe, mu rugi wawe. Abantu ntibamenye ko Imana ifite ubukuru. We wa mugabo uyipfukamire n'abana bamenye ko Imana ifite ubukuru, kuko abana babonye papa apfukamye bacamenya ko Imana ifite ubukuru. Hari abagira ngo ntibashaka gupfukama kubera rwamakonyera, mugabo imbere y'intango barapfukama. Shingira intahe ubweranda bw'Imana mu kugendera ubugororotsi n'ubweranda. Shingira intahe ubuvyeyi bw'Imana mu kwerekana umutima w'ubuvyeyi ku bana. Erekana umutima w'ubuvyeyi ku bana, erekana umutima w'ubuvyeyi kubo ushinzwe mu mabanga washinzwe. Erekana umutima w'ubuvyeyi mu bantu bose bakeneye kubona ubuvyeyi bw'Imana. Gatatu ariyo ya nyuma, ingingo y'Imana. Imana yarashinze ingingo, nayo ni iyi: ntimuzasubire kwibuka ibya kera, ntimuzasubire kuraba ibyahise. Ehera ngiye kugira bishasha, ngibyo biraserutse, ntimuyibona. Egome nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse. Ibikoko byo mu ishyamba bizoninahaza imbwebwe n'ibigenda bunyovu, kuko nshira amazi mu bugaragwa n'inzuzi ahagadutse, kugira ngo mpe amazi igihugu canje, igihugu nitoreye, igihugu niremeye, kizoyagunazwa bwanje. Aleluya. Ngiyi ingingo y'Imana. Imana yafashe ingingo y'ukuziburura inzuzi ahagadutse no kuzana inzira mu bugaragwa. Bivuga iki? Ni ukuvuga ko ibyo abantu biyumvira ko bitoshoboka Imana izobibakorera. Byarangutse mu mwaka w'587 igihe abo biyumvira ngo ntibyoshoboka ni bande? Abene Israeli icyo gihe batumwa ko na Izaya barabaja mu ntara ya Babiloni. Bari baratewe, inganda ziratikira, abasigaye barababohanya baja kubagira baja. Ni Nabukodonozori umwami wa Babiloni yabatwaye kubagira baja biwe. Ubu rero ibi Imana ivuze ishatse kubabwira yuko yo nyene ubwayo izobikurira muri ubwo buryo. Kandi ibi Izaya yavuze nko mu mwaka w'540 haheze imyaka 2 byace biranguka. Umwami Siro canke bita Sirusi, Imana yaciye imutuma imuha ubukuru, aratembagaza Nabukodonozori umwami wa Babiloni. Ashikiriye ingoma, icambere yahereyeko kwabaye gusohora itegeko ariryo ryiri
musanga mu gitabo cya Esdras ikigabane cya mbere kuva ku karongo ka 2 gushika kwa 3. Nguko uko Sirusi umwami w'Ubuperesi avuze: umukama Imana y'ijuru yarampaye ubwami bwose bwo ku isi, yongera anshinga kumwubakira ingoro i Yerusalemu mu Buyuda. None rero uyo wese muri mwebwe ava mu gihugu ciwe, Imana yiwe nibe kumwe nawe, aheza aduge i Yerusalemu mu Buyuda, yubake ingoro y'umukama Imana y'Isirayeli. Iryo ni ryo tegeko umwami Siro amaze gutembagana Nabukodonozori agashikira ubwami. Niryo tegeko rya mbere yasohoye. Nguko uko Sirusi umwami w'Ubuperesi avuze: umukama Imana y'ijuru yarampaye ubwami bwose bwo ku isi, yongera nshinga kumwubakira ingoro i Yerusalemu mu Buyuda. None rero uyo wese muri mwebwe ava mu gihugu ciwe, Imana yiwe nibe kumwe nawe, aheza aduge i Yerusalemu mu Buyuda, yubaka ingoro y'umukama Imana y'Isirayeli. Abari imbohe i Babironi baciye bidegembya kuva uyo munsi, barasubira iwabo, baca baratangura no kubaka ingoro y'umukama. Bayubaka mu kibanza nyene yari yahoramwo, kuko Nabukodonozori yari yarayisenyuye. Ngibyo ivy'Imana yashingiye ingingo, ngiyo decision Imana yafashe kandi irayirangura mu bwabo bavukanye. Ico cari ikimenyetso iranguka ry'iryo tegeko. Nguko uko byagenze. Muti none ibyo bintu twe bitubwira iki? Iby'Abanyababironi, ibyo by'Abanyayuda, twe bitubwira iki uyu munsi? Ngiki ico bibabwira. Nguko uko umukama avuze: ntimuzosubira kuvuga ibya kera, ntimuzosubira kuraba ibyahise, era bagiye kugira bishasha. Ego nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzu zahagarutse, kugira ngo mpamazi igihugu canje, igihugu n'itorero. Ibyo Imana yabiranguye irabishitsa mu mwana wayo Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo niho inzira yabonetse mu bugaragwa, niho inzuzi zazibutse, niho amasoko y'amazi yabonetse. Iranguka ry'iyi ngingo y'Imana, ingingo Imana yafashe kwizoranguka, byagizwe n'uwavuze ati: sinazanywe no kuzimanganya, naje gushitsa. Yesu Kristo niwe yaje gushitsa ibyo bintu. Ni Yesu Kristo yapfuye akazuka, akagira akakemeza ati: nahawe ubukuru bwose mu ijuru no ku isi. Siro yari ihenze. Siro ntiyahawe ubukuru bwose mu ijuru no ku isi. None Siro yaratwara mu Burundi. Siro yaratwara mu Burundi. Yari ihenze rero. None Yesu mu Burundi ntatwara. Ushima hatwara, n'umutware w'Uburundi niwamutwara, n'ubu niwamuragiye. Kandi umunsi azomugotora ntawe uzoba intambara. Ndashaka kubwira n'abamucunga ngo muracunga ntihagire aho nja, hageze kugodoka nigodoka. Uwahawe ubukuru mu ijuru no ku isi ni Yesu Kristo. Nicyo gituma iri jambo ryarandutse muri we. Umwami Siro yatumwe kubohora igihugu mu bya politiki. Ibyo rero cyari ikimenyetso
c'ukubohoka nyakubohoka kwaranguwe n'umwami nyawe, umwami w'ijuru n'isi, ari we Yezu Kristu, abohora abantu ibyabagira baja. Ibyo nabyo byabagira baja ni igicumuro, ni kibi, n'urupfu. Yezu Kristu arabohora uwo wese yaboshwe n'igicumuro. Yezu Kristu arabohora uwo wese yaboshwe n'ikibi. Yezu Kristu arabohora uwo wese yaboshwe n'ubwoba bw'urupfu. Sinabwiye ko je nabohotse, ntimwabyumvise? Yezu Kristu arabohora, je yarabohora ubwoba bw'urupfu, nawe we arakubohora. Kandi kuri uyu mugoroba nyene arashobora kukubohora ubimusabye. Yezu Kristu arabohora imitima ikidegembya, umuntu agasigara afise umwidegembyo w'ukuri, hamwe atana kimwe kimugira umuja, hamwe atana kimwe kimuzingazinga, kimuzingamika canke kimubuza kwidegembya. Nico gituma Yezu Kristu wenyene avyemeza ngo nukuri ndabibabwiye, ukora igicumuro wese n'umuja w'igicumuro. Byongeye umuja ntahora mu nzu, umwana we arahaguma. Mwana rero niyo abagira bidegembya, muzoba bidegembya by'ukuri. Mwana niyo abagira bidegembya, muzoba bidegembya by'ukuri. Mwana agira bidegembya ni Yezu Kristu, niwe Imana yatumye. Muri iri jambo ngo heraba ngiye kugira ibishasha, ntimuzosubire kwibuka ibya kera, ntimuzosubira kuraba ibyahise. Imana yavuga igihe cya Yezu Kristu. Imana yacu iraragana igashitsa muri Yezu Kristu, umucunguzi wacu, umweranda wacu, umwami wacu. Ibi byose Imana yavuze ni muri Yezu Kristu, umucunguzi wacu, umweranda wacu, umwami wacu. Mu kuvuga ngo nzoshira inzira mu bugaragwa, niwe Mana Data yavuga, kuko niwe nzira. Iyi nzira mu bugaragwa bavuga ni Yezu Kristu we nzira, niwe Mana Data yavuga. Kandi iminsi 40 yamaze mu bugaragwa, Yezu Kristu yariko aratwereka inzira yo gushikira umwidegembyo w'ukuri mu gutsinda inyosha mbi za sekibi. Mu kuvuga ngo nzoshira inzuzi ahagadutse kugira ngo mpa amazi igihugu canje. Imana Data yavuga Yezu Kristu, kuko ari we yaje kumara inzara n'inyota abamwemera. Niwe mbere asemerera ari mu gisengero ngo uwunyotewe nanyegere anywe, uwunyemera inzuzi z'amazi zizotemba ziva mu nda yiwe. Yohani ikigabane c'indwi 3:7-8. Akongera ati uwunyemera ntazoba gisonza, uwunyegereye ntazoba gisonza, uwunyemera ntazoba kinyoterwa. Yohani 6:3-5. Ntimuzosubira kwibuka ibya kera. Kubera iki? Kuko muri Yezu Kristu ibintu byose biraba bishasha, kuko aduha ubuzima bushasha. Haleluya, amen. Yezu Kristu rero agira bishasha, kuko kubwiwe umutima urabohoka. Kubwiwe turabohoka igicumuro cyose, kubera inema y'ukubabara, ugufa no kuzuka kwiwe. Turabohoka ubwoba bw'urupfu, kuko yapfuye akazuka akadutsindira urupfu. Turabohoka ingandi ya Shetani, kuko yayidutsindiye kubw'ukubabara no gupfa kwiwe ku musaraba. Ubu mbere nawe urashaka gutegeka Shetani, urabyumva? Wari ubiziga wa mukristo, urafise ubasha bwo gutegeka Shetani kandi kakugamburukira. Mugabo simbuze ngo muce mupfa ngaha muja mu kumana muja mu wundi ngo nta mashetani yoba ngaho gahema. Nta mashetani yoba ngaho. Irukana yagukorera ko wewe, irukana yagukorera ko. Irukana Shetani y'ikinyoma, irukana Shetani y'ubusuma, irukana Shetani y'akaboreko, irukana Shetani y'ubukunzi bw'inda,
irukana ishatani y'uburyarya, irukana ishatani y'urwango. Aho kuja mu muhana ngo tugiye kwirukana amashatani, twararonse ukuri kwirukana amashatani none turaje, nta mashatani yoba ngaho. Irukana yakorera kuri wewe, ariko ubukuru bwo kwirukana amashatani turabufise, umukristo wese arabufise. Yesu Kristo yaratubohoye inganje ya shetani, ubu shetani nta bubasha kidufiseko. Haleluya! Kubwa Yesu Kristo turabohoka ubwoba bw'urupfu uko ari bwo bwose, uko bwoza kose. Kubera iki tubohoka? Kuko jewe indorerezo ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Ngivyo ibintu bishasha Imana ivuga igomba kuzana. Ngiye kugira ibishasha, ntimuzosubira kubigira ibya kera. Ibya kera ntibikiri. Hari umuntu ngaha muri mu gitanika, hari uwo mutanika, na nibyo byari bya kera. Ibishasha byarabonetse. Uwo muntu bamufuba yambaye ishapure, yambaye mudari, kuko bazi ko agiye guhura na nyene uwo mudari na nyene iyo shapure. Bamufuba yambaye umusaraba. Ibya kera byarashize, hatanzwe ibishasha. Amen. Kurya mu ntango rero Imana yamenyesheje ibintu bikabaranguka muri Yesu Kristo, n'ibi byose biranguka muri Yesu Kristo. Intumbero rero y'Imana ni ukutubohora ico cyose coboha umutima wacu, si bya politike nk'ibyo Sirusi yavuze, ni ukutubohorera umutima ngo dushikire umwidegemvyo w'ukuri. Iyi nzira rero yo mu bugaragwa ni Yesu Kristo dukurikira yayuguruye. Iyi nzira yo mu bugaragwa, izi nzuzi zo mu bugaragwa ni ziva inzuzi zitemba ziva mu mushahu wasogoswe, nizo zituzanira ubuzima bushasha. Byongeye hari ibintu bitatu rero mu gusozera nagomba kubabwira muvukanyi wo kwa muzirikana. Ubwa mbere, iyi ngingo Imana yafashe yerekeye wewe. Imana ntishaka namba ko wowe umuja w'ikintu na kimwe cyangwa umuntu n'umwe. Ndasubiramo, Imana ntishaka ko wowe umuja w'ikintu na kimwe cyangwa umuntu n'umwe. Imana ishaka ko widegemvya, kuko waremewe kugira ubuzima n'iteka. Ntawe ushobora kugira ubuzima n'iteka rero ari umuja, ari boy. Ico ni cyambere. Imana yafashe ingingo yuko wewe widegemvya, kandi niwakurikira Yesu Kristo azokugira umwidegemvya, kuko mwana niyabigira bidegemvya mu kuzokwidegemvya mukuri. Ibyo bivuga muri Yohani kigabane 8:3-4-3-6. Icya kabiri, Yesu Kristo yamanukanwe no kugira bishasha mu buzima bwawe, kandi n'uyu munsi aguma amanuka ngo agire bishasha mu kukubohora ngo ugire ubuzima n'iteka. Ibishasha Imana izobigira niwayubakira ingoro. Muntu wubaka ingoro hakaba uruhimbi rw'Imana iwawe, Imana ikagira aho isengerwa, ahere guteka n'icubahiro, bigirwa abana byose bikahava. Uzobona ingene Imana igira bishasha. Ubugira gatatu, Yesu Kristo aragucisha mu bugaragwa, kuko ari hagirira ibishasha mu buzima bw'umuntu. Aha hariho akabanga kazwi na bake nashaka kubahishurira. Mu bugaragwa bumenyesha igihe cy'amageragezwa. Murabitegera igihe cy'amageragezwa canke cy'ububabare. Iyo rero Imana ishaka gukora bishasha mu buzima bw'umuntu, imucisha mu mageragezwa no mu magorwa.
iyi Imana igomba gukora bishasha mu buzima bw'umuntu, imucisha mu magerageza no mu magorwa. Kandi hariho ubumenyi bw'Imana, hariho inema z'Imana, hariho ibyiza by'Imana tutoronkera ahandi kiretse mu mageragezwa no mu magorwa no mu mababaro. Hariho inema, hariho ibyiza, hariho ubumenyi bw'Imana tudashobora gushikako igihe turi mu bintu byo kuvemvera. Iyi mvugo murayibona rero, hariho abatayibona. Okay, reka ndabaha akararo. Mwumvise ko jewe nakize ubwoba bw'urupfu? Mwabyumvise? None nabukijijwe no kwicara imbere y'isahani y'indya nini, cyangwa nabukijijwe n'amagerageza? Nabukijijwe n'amagerageza cyangwa nabukijijwe no kuvemvera no kurya byinshi no kunywa byinshi? Ubwoba bw'urupfu nabukijijwe n'amagerageza y'isangano. Nababwiye ko atanahamwe nakomeretse, nta na hamwe. Mugabo icyo ntababwiye ni iki: bukeye byaraza ko muzunguka, kuko imbavu zose wamenga hariyo ibihuge, kubera aho imodoka yagiye iranuragura hasi. Hariho ibyiza Imana idashobora kuduha bidaciye mu nzira y'amagerageza. Icyo ni kimwe ndababwiye. None wowe nta hantu wibaza mu buzima bwawe, nta ntambwe ubona ko wateye mu kumenya Imana kubera amagerageza waciyemo? Nta ntambwe iriho. Hariho mbere bamwe muri mwe, iyo hataba umusongano ngaha bataba bahari. Iyo hataba umusongano ngaha bataba, ndazi n'ubu hari n'abaje ngaha bagira bati reka ngende hari naho notaha ngize wa musonga. Uwo musonga wakuzanye uragahezanye uragahora. Kuko ubumenyi ukuye ngaha. None iyo ataba umusonga wo murongeye muhira. Imana ivuze ngo nzoziburura inzira mu bugaragwa. Aho abantu biyumvira yuko ataciza covamo, niho Imana ikora iciza. Parce que Dieu fait tout concourir bien de ce qui est métier. Abakunda Imana ibintu byose ukora mu iciza. Nicyo gituma umwanditsi w'Izaburi ya 83 avuga ngo barahiriwe abibera mu ngoro yawe Mukama, barahiriwe abakuze abantu bakuze kwamagana. Iyo bajabutse umwonga w'inyota bawuhindura umwonga w'amariba, bagasagwa n'imigisha n'ubuzima bushasha. Iyo bajabutse umwonga w'inyota bawuhindura umwonga w'amariba, bagasagwa n'imigisha y'ubuzima bushasha. Umuntu yemera Imana, amagerageza yose aciyemo, amagogo yose aciyemo, ububare bwose aciyemo, bimutuma yegera Imana, ugasanga yateye intambwe mu bweranda gusumba uko yahora. Iyo mvugo mwayitegereye, ubonye rero Imana igucishije mu magerageza, utanga urubuto ubu rero hagira hazi ibishasha. Utanga urubuto ibishasha bigira bize, kuko nta na rimwe Imana irekura ngo umukunzi wayo ashikirwe n'amageragezwa n'amagorwa idafise intambwe igomba kumuteza mu kumuha inema, mu kumwimenyesha no mu kumuha imigisha. Kandi bizana inema, ubumenyi bw'Imana n'imigisha. Aleluya. Yesu Kristo rero aragucisha mu bugaragwa nk'uko nawe yabuciyemo, kuko ariho agirira ibishasha mu buzima bwawe. Kenyera rero zigume muvukanye. Amageragezwa n'amagorwa yose muhura niwabicamo uhanze amaso Yesu Kristo, inzuzi z'imihezagiro n'imigisha ziziburuka zikumara inyota, usigare nawe uhozagara
kuko Imana iraziburura inzira mu bugaragwa, ikaziburura amasoko n'amariba y'amazi mu bugaragwa kubera ububasha bwayo. Tugire Kristo.